ngo nyuma y'ivyo byose ngo reka ndabahe ngangari turazi FIZZO yinjiye FIZZO yinjiye kwa nozeya kwa kori nta bindi biba mujanye uwo byankiye kuwudandaza ngo umubeshe ugasanga afise indirimbo 10 album 5 ayikinuko none AMOS acetangura gutaka imfane n'imfane umwana w'ihiti zibiri none AMOS afise umuduga gwiwe yigabira umugihe umuririmbye amazi imyaka 9 na 10 muri industry agifata bisi canka agisaba lift ugasanga kagatoki kameze nk'uku kwikaburimbi akona kamara amazi bobura kumugirira jaruzi gute aba journalist bo ku radio n'ama televiziyo ama TV online n'ama media atandukanye nibo bantu ba mbere none AMOS je ndakubaza kibazo kimurazi ko ntaryo umuntu wajeyo uti rero ushatse kuvuga yuko dufate muri abo bose twariko turavuga ubudatunzwe n'umuziki ninde udatunzwe n'umuziki tumubwira ngo basi man newa wavyumvise FIZZO yavuze ibi none uwo si twebwe ari karavuga uwo si naka ari karavuga uwo si mu promoter kana ari karavuga ari karababesha we ifitiye izindi business ubona urasamye wizeye yuko producer kanaka akubwira yewana ngo basupfa kuririmba ni wagagaruka rero cyo kitubane ko ndavuga ikuvya DJ Paulin na FIZZO cyo kitubane ko ndavuga ati bobo guys ariko baradukurikirana mu bijemo neza mu byizemo neza bajya baciye kure kandi basangiye byinshi kuri DJ Paulin nawe ndamukunda ariko FIZZO nawe ni generale Bikira Maria nawe jewe bose ndabakunda nta numwe nankarimo jewe ndabasabira ku Mana nukuri basubize hamwe bikundanire Bikira Maria nawe nukuri kw'Imana mbere bashe bagombira ni yes kujya DJ Paulin yahoza ashira ukuboko mu miziki ya FIZZO agarabukunge nashobora kumufasha bigena neza na FIZZO arabe yegere Paulin nyene ibintu bibandanya bumwe bwa bucuti uko ibintu byahoze mbere aba ariko bibandanya bigera yes sir. It's your boy Amos Kelly, the one known in town every day, everywhere. Huko mubibona tuli muri hatuelewani talk show. Ikibidi. Aina dawa. Ikibidi. Aina dawa. Ikibidi. Ikibidi. Aina dawa. Sabafunzi ba Bidi USA yuko mamaze kuvyibonera rero no musi tubazaniye bishasha mtani. Yes sir. Bidi USA. Chakiganiro chacu arico cyanyu hatuelewani talk show. Talk show. Ikibidi. Aina dawa. Uno musigare tumenyeshe yuko muri hatuelewani talk show. Harimo kandi na Bakame comedian aka Muhammad. Bikira Maria bawe kuri Imana mbere yes nuko rero tudugeneza neza ku ntango y'ikiganiro urumva adikasi yakakuzanamwe bwa bwenge bwa Bakame nyene Bakame yatekera intuze ya ingwe n'umugozi ngo urazi gutekera amazi mu rukangaga rukangaga we n'urumurundi kazi nogende muri tikaje mugabo ari abantu benshi bakora dukurikirana bataruzi rukangaga rero muri hatuelewani talk show tuba turi muri industry kuraba ama insolite agenda kogwa n'abarivyi aba producer abantu batandukanye b'abarti aho yene ndakugire utambwire nta uri ejo hahise ntaba wumvise batekeye amazi mu rukangaga aba DJ n'abasani ntibatekeye amazi mu rukangaga nawe nucushaka kubizanamwo inzigo canke ifu kugira ngo oya reka mbabaze no basi mwibutse kuza musize naga parfait basi tubabiza ku basani kubaririmba abakomeje n'iturimwe oya ngira n'aba journalist nyine niturimwo abakinyi ba filme ntibarimwo abakomeye nabo mu basare barimwo bo turabastare mugabo cyo turashobora no gukina twisize ibindi bintu atari parfait kuko twe tuba tubakomeje umu journalist kwinjira muri studio canke kuja imbere ya kamera imotereze blender
Yes, reka tubigaruke ko rero nkuko byagiye bivugwa ku ma social media hirya no hino ku ma radio n'amateleviziyo atandukanye twagiye tubona yuko hariho ukutabona kumwe ibintu canke kutahura ibintu kumwe duhereye ku ruhande rwa Big Fizzo asa nk'ugira reaction ku byo DJ Paul yashoboye kuvugira kuri TV online raho tudashoboye kuvuga izina babitahuye uko babibona bobo cyangwa uko bavyumva ariko natwe tugiye kubicisha nga muri Hatuere One Talk Show kugira ngo turabe kungene natwe tubijenga jenga kugira ngo dushobore gutahuza bamwe aba canke bariya so yes aha yeah bakame comedy yes like kuba hari umuntu yavuze ngo baze baritera agapa byavuye bisigura yuko abastari banuka yari karereke urumva Brenda twagaragara ntusubire kuvuga abastari kuvuza abastari ubuvuze twese nimba bavuze abaririmbi tandukanye navuze abakomediye ntiturimo urabona Brenda DJ Paul urabona imyaka afise sumuntu muto kandi abifisemo experience ibintu by'umuziki no gukorana n'abastari rero kuba yaravuze kujya keshi aramana n'abastari arazi kungene bifata donc iyo bari nko muri shooting canke mu bundi buzima bijanye na business y'umuziki abari kumwe nabo ari nzavuga ibintu byo kwitera agaparfe ewa bisigura ko yumvise ko ari abantu bafise ewa ntivyikorokanye bivuye mu ijuru bimukorokeremwo ariko rero muramanze murabe neza muhanze mugaruke murabe neza mu buryo bayarabivuzemwo burya abakomedian twaragwiriye hari gusanga DJ Paul asigara umukomedian ugasanga yabivuze nyene mu buryo bwa comedy ariko ari terera blague nyene ariko ari terera blague ukakomedian oya rega wowe ushobora kwibaza ngo serious men urumva reka nkwereke urabona ko DJ Paul mu kubivuga ntagwa nko yarafitiye voilà nivyo ndikunda abanyamuziki kwanza tukigaho tuvuge ko yoba yashatse kwerekeza kuri inde nta kwerekeza yavuze muri rusangi kandi rero muno bisigura yuko ari utunenge yumvise nubwo batashoboye kumutahura yavuze uko umustare wese kujya bamubona kuri televiziyo kujya mubona mu muziki wiwe no mwisite ahabaye bagerageze kumubona kujya nyene kujya yifata zijya style rijya suku nahabaye bimere kujya ashobora guhura n'umuntu amukunda mufana cyangwa yifuza kumufasha abonye ibintu yabikora neza muga kabona uko yamuziga kuri ekra siko amubonye mu ikate vis-a-vis aho ni AMOS keri ukiri ngaho je nibaza yuko ico naho yakivuze nibaza yuko no kigarura gato kuko uvuze ngo uko muririmbyi umubona kuri ekra mu ndirimbo yiwe abari ko muzohura ari mwisite ariko ameze kugira ngo gwa rukundo bamukunda mu ndirimbo bari kurubona nibaza ko vyogorana kuko hari gihe ushobora gusanga indirimbo uvuga uti ngomba kwiha amashusho canka amasanamu ameze uku bivanye niyo ndirimbo ukemera dufate nk'akarorero uribuka igihe hariho indirimbo nyinshi ushobora gusanga umuntu yitayidi akaja kurondera n'amasanamu y'indege par exemple sivyo akemera gakota impuzu zijanye n'ugo rubanza rega hajya indirimbo ariko arayikora bari mu rubanza none nashobora gutandukanya DJ Paul uri mu rubanza no uri muhira gusa rero gato naguciriyemwe bakandi yarashoboye yari karatanga n'impanuro d'une part jewe ndamushigikira yari kubera iki for example tuvuge ndegabasha oya reka tureke kunoma tutagiye kure ndindira ndakwereke amo urashobora kuba dufate abantu bavuga ati umuririmbyi runaka amezwe kunuko avuga ati umusanga mani mwisite yambaye impunzi tameshi nka ugasanga ari karansangira urwagwa n'abatama ushabona ariko nabazikibazo kimwe ugasanga yambaye socks yatabutse akwikirato nk'ubagiye nk'ahantu hari karo canke tapi nziza bisaba ko mu kwinjira inda gukurikira mana kwikirata agasanga kwino socks yaratobotse umuririmbyi runaka je naje gutuma nabemerera indira abakana hari umuririmbyi ushobora kubona kuri ekra ukabona ati ego vraiment mugabo muhuriye mwisite ugasanga na make up agumize ko no mwisite rega twe mu Burundi ntituzi kugira definition y'umustar icarico abaswahili rero bavuga musani ni kiyo cha jamii ni kiyo cha jamii lakini umviriza nkubwire wowe biguvuze nawe ntibisana gatoyi ntibisa gute jewe ndanka abantu atangura ubwa mbere na mbere twebwe tubayeho kubera abafana sivyo abafana rero uraraba ukuntu ubazana hari n'igihe uzobigira bakavuga ati ariko natwishima ko yambaye ikinyoteri uri nawe wambaye ikinyoteri rindira ndaguha karore Natasha nafse de place mayiwe kubera iki yemera kwifatanya n'abafana kaja muri bisi biravana bagomba gume kwako ariko muri andi
kwicisha bugufi none uramubona ngo Natasha ngo yaciye agenda yambaye impuzu iriko ibinyoteri we nawe wavuze ngo ugasanga ngo hasangira urwagwa n'abatama ega wakivutse erega umusitari si umuntu wari we wese wo kuguma yirekana mw'ibarabara afasha sigo ndakubwire kwiyorosha bakame kwicisha bugufi y'abafana kwicisha bugufi biratandukanye ariko nibakumenyere man biyoroshe ko bicishe ko bugufi uberere ku rukundo mugabo ijya imaje bakunze ko kuri ekra ijya imaje bakunze ko kuri ekra ko umuntu kumenga jewe menga ni jewe navuze ngo baranuka ariko nyene ugerageje kuraba nkuko iyo beef si yatanguye ujya munsi DJ Pole avuga ibyo bintu by'amaparfum ariko ibyo bintu byahereye kuba byazananye ku ijambo dramati yavuze ko iriya gihe kuba diaspora urabona uwa mbere yatanguye kubusa n'ubiduza yabaye Big Fizzo ibi bya Pole n'ubundi Big Fizzo nyene niwe wenyene haro nirindi jambo DJ Pole yavuze kuri Big Fizzo akavuga ati ngo urya mwana je twofiki bisigure yamwisumwa urabona rero hajya igihe ari karakora ntuze yari live ariko akorana n'intuze ya media iraho online tushobora kuvugira izina ngaha yari karasa nk'usaba imbabazi mugabizo mbabazi akazisaba yerekana yuko ku ruhande rwiwe bashoboye kumutahura kutariko adafisi kosa kuko wumvirije amajambo yavuze ati jewe Big Fizzo ujya mwana twofiki indirimbo ya mbere yakoreye iburayi ni je nayikoze DJ Pole yayikoreye Fizzo no kuvuga rero hagati yabo bantu babiri hari akantu kinyegeje twebwe abakurikiranira umuziki hafi tudashobora kuca dushoka tumenya kubera ko urumva barigeze gukorana nta wuzi impamvu kugira iyi saha batakikorana petetre hari akantu batayezanije kugira batandukane umwe wese aje mu buzima bwiwe uyu munsi DJ Pole ni umusponsor mu bintu by'umuziki urumva n'umuntu azimbere mu bategura ibiteramo Big Fizzo afise rebo yiwe arafasha abandi ba star cyo tubihuza no kuba dramati yaravuye muri Band Boy kwa Fizzo akacaza mu biganza bya DJ Pole agoma mujani burayi amujane muri Amerika amujane mu urumva Faransa kwa antuka bisigura ko ivyo bintu rero bifitaniye isano gerageje kubihuza ucumenga hari akantu akajaruzi ucumenga hari akajaruzi ucumenga hariho beef mugabo DJ Pole we wagaca bivuga byikura ko je kurya mwana twogiranira beef twafina wapi urumva rero tukiri ngaho nyene tutaririrwa turaja kure abagabo ikintu kenshi bakunze gufa ni ibintu by'amafaranga ni ibintu by'abagore sawa tuvuge rero yuko bo bapfa umugore nta mugore kuko urumva nyene ibyo by'abagore ntabyo nemerana nabyo rega n'amafaranga kuba DJ Pole yatoye dramati ajya n'amafaranga yari kwa Fizzo Big Fizzo yaramunaniye uti rero Amos mu bisanzwe amafaranga yaramunaniye gutura ati mu bisanzwe Mfizi zipfa ubugabo zipfa ubugabo hande amo hari abantu baca bavuga ati icyamamare nka Fizzo umuntu twavuga ko ari umu legend umuntu sinzi ukuntu twomwita mu muziki w'u Burundi akaba ataviza nk'umunyamuziki afise erega nico nyene DJ Pole abandanya kigaruka ko uravye neza mw'ijya video dramati abantu benshi bariko baravuga ngo dramati wavumishijwe ngo n'indirimbo zibiri gusa abandi bakavuga ngo no kubooster ngo kubooster abandi bakavuga ariko gacubona arafise araronse visa urumva indirimbo ku ndirimbo zibiri hit zibiri gusa afise plus de 6 millions de views kuri YouTube akaca aronka na visa yo kuzunguruka shaho Canada uyo ni dramati etazini n'ibihugu bimwe i Burayi sivyo mu gihe yari muri Band Boy nta ntuze nta opportunity nimwe yigeze aronka niyo kujya mu Rwanda oya ariko Amos ivyo navyo ucumenga ivyo navyo birega kujije ijya beef ya dramati yarabigize birebira akabigira big deal akajambo nkakajya anya gatoya akacagaruka nivyo kwa Pole nyene akafatirira na abadimudimu ariko vraiment mbona ifoto no ncanibuka namye ndaba ejo ntuzeye Benituro mwe mukurikirana ibintu vya industry cyane Benituro yarinjiye muri studio ndumva aravuze iby'abadimudimu ndumva aravuze ibya kunuka ansa ya Fizzo na DJ Pole nibaza yuko je ndiko ndakurikirana ushaka kuvuga ngo entre yabo ni ndanmota ni ndanuka
we muhanda uje nibaza ko bakosheje bose nibaza ko bakosheje bose ahubwo mbere bazakwiye kuja hamwe abantu b'abagabo bakayaga biriya bya Benturo cha tubifata nyene nko kuryosha ikiyago canke gutanga morale muri studio bigaragara yuko yagiye muri studio kandi agomba ari kuri rusasu nimba atanarurekuye ariko kandi sinawe wenyene hari abandi baririmbyi benshi bace batangura kubitoreramwe nyene bakaboneramo bagafatira na mahirwe ariko kandi AMOS ugerageje kuraba ico mariko muravuga na BRENDA KAJOR cuko Dramati akiri kwa FIZZO atoba yararonse amahirwe nkayo yaronse amaze gushika kwa DJ Paulin birashobora gushuka ugasanga isaha yoni yari yagere sivyo ariko kandi mugabo bitavuze ko iyo umunyeshure umwigisha yamwigishije muri primaire iyo amaze gushika muri kaminuza yoca avuga ngo ujya mwigisha yanyigishije A na B ngo ntacamaze ngo kubera ngo ubungeze ku ntambwe yo kwiga ibintu biri kuri niveau yo hejuru ahubwo ukomeye cyane umviriza bakame ntibisa biratandukanye ibi bintu bya industry y'umuziki w'u Burundi ntibitanguye ubu ni ibintu bya kera na badramati bataranaza kuko rega so kwanka akuraga ibyamunaniye none kuja muri management ya Bad Boy yagiye hari ibintu bamusezeraniye kumukorera mu gihe batabishikije ategereza kuvayo akagenda kurondera iyo biri ariko bisigura ko namwe mwamumenya ari muri Bad Boy none nibangahe DJ Paul we wamaze gufasha kugeza uyu munsi tuzi nk'abantu bashobora kwinwesha kwiyambika kwimenya kira kintu bakerekana umuziki muzima ariko nuvuga ko FIZZO atacu yamufashije na Chahe nimba yararirimbiye muri studio ya Bad Boy bavuga yuko ari nziza so kuvuga yuko yagize hari show yamukoreshereje mu Rwanda hari show yamukoreshereje Tanzania nguyi DJ Paul aramuteruye agira mujani Buraya agira mujani Canada USA ariko wamukomeje inzosi ubwa mbere rigakomera rikagirane wamukomeje inzosi ubwa mbere uravye Dramati ataraza muri Bad Boy na Dramati wo muri Bad Boy hari hitandukanye ariko nico kijana kubwira itandukanye y'umwana yiga muri primaire no umaze kugera muri kaminuza ariko uri muri kaminuza naca avuga ngo muri primaire naco nakuye sivyo rega nyagibisa kirazira gucanga ibintu kuvanga ibintu bitavangiye ntibisa nimba yararirimbiye yakaronka bijya bintu nyene udupoye nyene two de base bya Bad Boy ivyo yategerezwa mugabo hariho ibintu bita ntuze ya evolution y'umustar izina nimbo umustar bindi bakame hariho nk'umustar bon ashaka kuba umustar sinza karirimba gakina filme canke iki kugira juste yiryohere canke amenyeka hariho no kubikora rero ukabikura mu nk'umwuga rero sasa bobo bariko bamwubakira urubuga go ngahanyene ku butaka bw'u Burundi ntibigeze bamwagurira imbibe ariko niwo kubaka niwoja bukimbibe utarubaka aho baye mugabo nawe oya kubaka aho baye none Dramati nimba yarashoboye gukora indirimbo ziriya baririmbanye na ba Mbidata akaririmba n'izindi tumuzi ko ari muri Bad Boy byari bihagije kugira ashobore kwagura imbibe erega abaririmbye bo mu Burundi impamvu badashobora kugera kure cyane ntibaramenya kwidandaza iyo umaze gukora indirimbo ikabona yakigwa neza ku butaka bw'iwanyu imwe zibiri zitatu zine zitanu ukabona bariko barakwakira neza gerageza urabe yindi strategy wokoresha n'inyuma y'igihugu bakubwira ngo akanyoni katagurutse nikamenye yo bweze ivyo ndavyemera kandi ndanabizi akanyoni katagurutse nikamenye yo bweze Niyo mpamvu rero twavuze ati so kwanka kuraga ibyamunaniye kuko nta kuntu yari kuca mujana mu mashow y'Iburayi nawe nyene ubwiwe baragize nawe nyene show yigeze gukora za Burayi za hehe bamufashe ukuboko mugabe biboneka yuko yaramubanira ntiyigeze amwereka ati je nanje naciye aha kugira inkora ibi nabiriya uti rero yavuga ati uyu mupeti ni namufata ukuboko nkamushikana imbere cyane ashobora kumfunika ntiyamenye oya ibyo urumva urumbiriza kamwereke bakame ushobora kubyara umwana ukabuda afise ubwanwa wakaza afise ubwanwa sivyo so ntibisigura ibyo urumva oya ushobora ku oya akuze harona bakamera amenyo zirazuzi umwana bo urashobora kubura umugabo atabwanwa ufise ubyaye umwana akuze ukazosanga arafise ibyanwa rero nuso kuvuga ngo Dramati ngo FIZZO ngatinye yuko Dramati ni yagira haruguru ashobora kuzomusumba hiti uko nuko ushobora gufasha umuntu ukamuha ibintu ugasanga ejo niwe mutunzi ugarutse kumusega ugarukirane urakora ineze ukigendera sawa so Big FIZZO rero byamunaniye kungena ashobora kudandaza Dramati
rero mu gihe drama tabona ati jewe aka karere ndagafise nkeneye kunguruza yategeza kugenda rero bamutoye bashobora kumuprofita bakamudandaza akunguka nabo bakunguka ya kandi mu buzima umuntu arabigisumbiye ikindi kandi nta uhoraho yabaye nta uguma hahandi ko wunguruza kugira ukarisha ubwenge ukarishe no mu mutwe ya ikindi kintu naco mu basitari b'abarundi hari ibintu biharaza by'amabifu imbere yuko asohora umuziki akaraba kandi agakreya kana cyafatira ko kugira ngo wa muziki uzire muri ako kabifu wakiribwe neza uronka inguvu kugira uronka ngene uduga bijya bintu shaho bijya sivyo erega urumva bafatira kuri zangeso za kera z'abanyamerika wasanga ngo banderi na ba 50 cent bariko barashwana bafita amabifu bakarasana no mwisite bace babizana aha ni mu Burundi aha ni mu Burundi bashaka kujya hariya kwa nunze kwa Joe Biden bakigana biriya gukopia ntibikibaho Afrika ni Afrika Amerika ni Amerika Burundi ni Burundi dukora iby'iwacu dushigikira impano z'iwacu nta mpamvu abarundi bamye bakundana bamwe banwana ushobora gukora ikintu ciza je nkoze ciza nta gushimiye iki wawe nawe ikintu uzogikunda ndagusupportinze cya ciza ki wawe kikagera hejuru nawe urasupportinga kikagenda hejuru cyangwa ukanyereka inzira wakoresheje mu kugira kiduge hejuru none ni haguma ibintu by'amabifu bifu zitarimo business ni nkizi zo mu Burundi wow ugiye gutegura ngo ugiye ngurumva ngo nyuma y'ivyo byose ngo reka ndabahe ngangari turazi FIZZO yinje FIZZO yinjiye kwa noze ya kwa kori nta bindi biba mu mujanye no gutukana ni bifu na nugufaka nta birebire ya namwe bariko araririmba none wo umenya gute ko bayaririmbye yabikuye ku mutima erega none reka nkwereke boss my name yakorewe kwande kwa kori okay ntuze ya konzi ya Kikong yakorewe he eyo kori ni public urumva nangangari nta kiza cyayo ariko nenda mu gihe tuzi ajya amajambo ya diaspora yaciye kuri dramati hakaza ya parfait no kunuka biciye kuri pole urumva hakaza ibintu by'ibidimudimu by'ikibiki urazi nagucira umugani twacha twigitega ngo ngangari ngo ni gospel urazi nenda ngangari ntabwo ari gospel nagucira umugani baca umugani mu kirundi ciza ngo umwembe canke ivoka rikomeye niryo ritegwa amabuye mwe mubona yuko bariko ratukana mugabo urumva mubivuga iyo ataririmba ni mwari kubivuga nico gitsuma we nawe muko muravuga ko bifu yo mu Burundi itazana intozeye mugabo no musi uri kura bivuga kubera bavyumvise yabiririmbye bisigura ko ivoka rikomeye niryo riterwa amabuye rika ritarakomera nta ushobora kuritera ibuye cyo kirundi uraco erega abo basitari bacu ni nkaba bya bindi byo gutosora ifuku ni nka bimwe byo gutosora ifuku yamiza akati mu jisho sivyo erega tutagiye turavuga bazobivamwe by'umuziki baze baratingana ku makartier baterana ingumu ubumwe ngo abastare bo mu Kamenge bagiye guhura n'abastare bahebo mu Nyakabiga gutirkurana ingumu barabe ngo abafizi bitagenzo ico gituma je ndiko ndakubwira kuri ibi bintu vya DJ Paulin n'ibi bintu vya Big FIZZO je ku ruhande rwo wanje antake lo comédien je ico no babwira mbona yuko bose uko ari babiri nta numwe atakosheje kuko nimba FIZZO yaravuze ibintu by'ubudimudimu okay ngo pole no musitro okay ntuze nawe pole nawe akavuga ngo abaririmbyi bagira gute tukiraho nyene genre wowe ushatse kuvuga rero yuko kubera ko FIZZO yamwise pole ko ari umudimu nawe navuze ikintu cyo kunuka pole yashatse pole ntiyavuze ko ari FIZZO nuka none wowe yaravuze ko ari we ari umudimu yaradomye none rega ugiye kuraba urukoba rwa pole rutandukanye n'urwa turaba kandi yavuze izina rya pole nawe aravanze mugani yavuze izina rya Paul none uvuze umudimu twumva umuntu atandukanye n'urukoba rw'iwacu urukoba rwa FIZZO n'urwa Pole ruratandukanye umunyani muko twavuga umunyamwema oya namwe nimba tavuze izina nimba tavuga umudimu none mu Burundi dufise abadimu bangahe muri industry dufise abadimu bangahe uretse ujya FIZZO yavuze tukaca tumumenya none kingi plata umudimu no usanga none kirundi bisiguri umunyamwema n'umunyamwema nyene n'umunyamwema umvise ari gifaransa none umudimu ni gifaransa umudimu ni kirundi sigura umuntu atari urukoba gwirabura atari n'umuzungu n'umunyamwema rero umunyamwema aratandukanye n'umudimu kubera umva bw'indimu erega umudimu reka mvuge ja novuga ko ari umudimu
urumva jewe ico nobabarira yaba FIZZO canke DJ Pole nukuri kw'Imana nibaje hamwe batsindisha vu bongere bayage ntuze weya basubire basangira utwo basangira kera nukuri kw'Imana mbere donc urumva ngaha tukiri ngaho nyene muri industry hari ibintu nyene usanga bidashemeye wagiye kubivuga neza ni uyu wo muri Wiz Nation ntuze ya uyu MT number 1 uriya musi nyene yaciye ararasohoye akaririmbo kameze neza ko kubanwanisha abastare bose vraiment aragerageza kubatasha kuriya bakongomani babikora bene barigisha mu ntasha akabando ijya ndirimo nyene akabando yagiye akebura inkoni yo kwitwaza mu busaza icukiri muto gukora kutagira ibintu by'ishari n'inzigo gufatana mu mugongo uko urumva mugabo yerekeza hahandi nyene kwa bijya biriko biraba urumva yagiye ashima ciza cyabamwe ibyo bagiye bamara muri industry mugabo none AMOS ukunda gukurikirana ibintu byo muri industry kubera iki muri industry y'umuziki hariyo beef nyinshi cyane erega novuga yuko amabifu kesho urabona umuntu yaraye inzara ntuzomuha ngo mwiriwe canke mwaramutse akwishure n'umutima ukeye neza nkuko bifiyemo mana abaririmbyi bo mu Burundi umviriza abaririmbyi bo mu Burundi so kuvuga ngo ni inzara so kuvuga ngo ni inzara umuziki wo mu Burundi nibwo bakunda kuwubeshera ngo nturiha nukuri umuziki urariha ahubwo nibo batazi kuwudandaza nahandi ho urariha rero uwo byankiye kuwudandaza ngo umubesheho ugasanga afise indirimbo 10 album 5 ayikinuko acha tangura gutaka imfane n'imfane umwana w'ihiti zibiri afise umuduga gwiwe yigabira umugihe umuririmbye amazi imyaka 9 na 10 muri industry agifata bisi canka gisaba lift ugasanga kagatoki kameze nk'uku kwikaburimbi akona kamara amazi barubobura kumugirira jaruzi gute none AMOS je ndakubaza ikibazo kimurazi ko ntaryo umuntu wajeyo uti rero ushatse kuvuga yuko dufate muri abo bose twariko turavuga udatunzwe n'umuziki ninde udatunzwe n'umuziki tumubwira byo basi mani tumubwira bihebe kuririmba abaririmbyi b'u Burundi bareka gufatira hamwe bose vuga ndiriza akakwereka umuziki ntumutunze nanaka umuziki ntumutunze n'ubaruze aba journalist bo ku radio n'amateleviziyo ama TV online n'ama media atandukanye nibo bantu ba mbere banyaruka kubona swat insolite canke akantu kaka avantage kari mu muziki yego ndabizi kandi ndabemera mwebwe sivyo urabona ariko mugaje ndiko ndakubatsa n'uyohe muririmbyi mu Burundi adatunzwe n'umuziki donc ushaka antake no comedian je namubwira ati nubihebe ntuze weya uze ukuri wikinire comedy ahubwo nyene wotuma bagenda muri comedy urega muri comedy man urabasha tudomeko arabesera reka ndakubwira ikintu bakame yase ko biranka bya bindi bya dramatique ngo abadiaspora vugira hamwe reka sawa reka nkwerekerera umustare wese uzomenya yuko adatunzwe n'umuziki wiwe ujya muntu abona ga post kana kakaca kaduga ko ngwengu nakaratukanye nakagize ibi nakatwisibi uwo muntu umenye ntaca afisa akora Oriye yo gufata muziki wiwe agenda avugane na za agenda avugane na za kuvuga rero FIZZO yizire muri komeda kinane na bakame erega si FIZZO wenyene yamatanguza ibintu FIZZO yamatanguza ibintu nkibi FIZZO ni bakame imbere rero kamwere FIZZO ni bakame imbere kamwere FIZZO gusa kugira wowe ntariko ndakwemerera erega ntari nka bijya bintu byo kugira nte dufate nk'ubu bijya ngo byo kubana na sune ugasunebeza nkawe FIZZO hari abari star bo ngaha mu Burundi bamwishinga ariko arababesha FIZZO n'ababesha afise rebo afise ibindi bikorwa bitandukanye hajya yurindega kagenda iburayi nta muntu aramenya neza ikiba kimujanye sivyo
ntibiratomoka neza. Rero kuvuga namwishinga bo watunzwe n'umuziki bakaca bagomba kumwica canke yifitiye izindi business zitari n'iz'umuziki bakaca baca mu mwanya uriya yo gukora aho kugenda urumva abaririmba babaye rero hariho abaririmbyi baciye bagenda biracitse birayangaye uriya yo kugenda bafatira kuri kajya kantu FIZZO yavuze uriya yo kugenda kuri Afro Chat bagenda kuri za Spotify badandaza umuziki wabo bavuga ati nihe strategy nogenda gukoresha kuri ntuze platform idandaza umuziki igura neza dukorana kunuku ndafise project zinizi bo baca bagenda newa wavyumvise FIZZO yavuze ibi none uwo si twebwe ari karavuga uwo si naka ari karavuga uwo si umupromoter kana ari karavuga ari karababesha we yifitiye izindi business ubona urasamye wizeye yuko producer kanaka akubwira yewe ngo basupfa kuririmba ni wagagaruka rero cyangwa ko ndavuga iku vya DJ Paulin na FIZZO cyangwa ko ndavuga ati bobo guys ariko baradukurikirana mu bijemo neza mu byizemo neza bajya baciye kure kandi basangiye byinshi bisigura ko uno mwanya ushobora kubita ku mwanya wewe ukabona ukaja ku ruhande ruca heriya ukabona bashwaye ejo uzosanga bagumanije uko warabonye mwarabonye commentaire za Satu bikuvyerekeranye n'agaparufe yari yibereye mu costume nziza yari yibereye mu biro vyiwe vya M Travel urumva ari mu kazi ariko arakora ibindi bishobora kumwinjiriza abandi nabo no kwicara hariya kwirigara no kwicara hariya ukini hari nakanuka urumva barundi niyo ngorane dufise urumva jewe nimba ndirimbye ikintu nkashiramwo umwe wese aca dayereje ni bimwe namye ndababwira ikintu cyose wamaze kukivuga mu mvugo mbabarira gutwi ntudomeko urutoki abasigaye uwiyizi ko ari iwe muri ico ni washatangura kwiyagira urabona rero burya umuganugana kariho nabasokuru burya rero nasanze batabesha urabona ufashe ibuye mu mwijima ugakubita yibuye ukumva imbwiramotse nta yindi urondeza iba yarijya nyene ibifashwe urumva so guys rero nta kuvuga menshi nk'uraga reka turabukubwire tugenza ngaho ikiganiro gusa iyi industry vraiment irakeneye amasengesho menshi cyane mu gusezera abantu amo tubwira bariko baradukurikirana bamenye yuko kuri ibi bintu biza biri yadukiza marango nakana nakabashwanye nakango yatutse nakuku abafana nibavyinjiremo babirekere benevyo hanyuma ni byakomera tubasengere hama basubize hamwe bagiranira urukundo cyo umenya bari abantu nta bifu bafitaniye bari abantu donc baba bishakira hit bikono bivuga oya urumva igihe cyo gukrea hit ucishije mu bintu by'amabifu ibintu byo guteranya ibintu byo kuvuga ama bla 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 biriya bihe byararenga ibikorwa byonyene byo bikwiye kwivugira ukinjira muri studio kazana iyo hit yawe aba promoters aba journalistes tugakubitamwo promo urumva hama ibikorwa kabiri byo byivugira ikindi naco amono kubwira abaririmbyi bacu barakwiye kumenya gukrea utuntu genre hari utuntu tuzana hit atari ngombwa ngo mutukane cyane ngiriki ndashaka gutanga akarorero ka Diamond hari akantu yagize Diamond turatwara mu misi bari muri mwezi mtukufu mwezi Ramadan ariko kuri menga hari ku Pasika yaragiye mu rushengero arafata Bible arasoma ijyani beze atamuririmbyi batukanye raba champagne yivugira ibintu bya kajara nuko ni beze nziza bya mudugi kandi je swisi rujya su rukundo rwa vrai una uhakika ewana nituje kure rujya su rukundo rwa vrai una uhakika champagne azi kudandaza umuziki wiwe ari umukomedi akaba n'umuntu nyene azi gukora marketing dupinge rero igituma rukundo rwa vrai none ko yemeye yuko amudugira ko akadugira kuri ntuze yiwe mba ko ari go rukundo rwa vrai rega mwese mwemwembera bavuze urukundo ngo bavuze copinage rega ruga niko rukundo rwa vrai aho urabona yuko yemeye ko amudugira abanye na kajara wo bakiri muri copinage kweri oya ni urukundo ari mu rukundo rwa vrai rero urukundo rwo kutezanya imbere
ijya baca bayita muri business baca bayita partnership sivyo Yeah. yani partnership Yeah. yaramufashije avugira nyene umuziki ushobore kuduga ibintu nk'ivyo donc barakwiye kuza barakreya tuntu amabeze ari kote positive apana ibintu Yes. ibintu vy'amanyembwa nka biriya ibiki n'ibiki umva kandi nta gihe gihera mu misi iheze barigeze kugumuka ngo indirimbo zo hanze ngo abanyarwanda muzana ngo babaki ngo ba Nigeria ngo batangwe kutuvamya ngo mu gihugu cyacu kreye ivy'iwanyu bimeze fresh mwemeza abafana nta mpamvu abafana bo bavako bazobagumako kubera muri ko mubaha ibintu bizima ibintu byiza isoko ry'umuziki rizoza kubera muri ko mukora ibintu bimeze fresh nuko rero bakunzi ba hatuelewani talk show peace and love je nk'abakamelo comedian nkababwira ni kuri FIZZO canke DJ Paulin nkaca nababwira nti mugende gahoro kuri abo bantu babiri kuko nkaje bakame aho mpagaze ngira nabwira aho mpagaze iruhande entre ya FIZZO na DJ Paulin aho mpagaze na kuri DJ Paulin nawe ndamukunda ariko FIZZO nawe ni generale Bikira Maria nawe jewe bose ndabakunda nta numwe nankarimo jewe ndabasabira ku Mana nukuri basubize hamwe bikundanire Bikira Maria nawe nukuri kw'Imana mbere bashe bagumbira ni fresh kujya DJ Paulin yahoze ashira ukuboko mu miziki ya FIZZO akarabukunge na ashobora kumufasha bigena neza na FIZZO arabe yegere Paulin nyene ibintu bibandanya bumwe bwa bucuti uko ibintu byahoze mbere aba ariko bibandanya bigenda Brenda mukurangiza yari hatuelewani talk show hatuelewani like ibidi Big FIZZO aho uri hose bubahwe wumve yuko turakubaha cyane mu legend turakunda cyane DJ Paulin turakunda cyane sana kabisa ibintu bibandanye bigenda neza cyane bose hamwe rero tuti yes sir yari hatuelewani talk show yari Brenda KAJOR behind camera harika KMC